Ndabahaye mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Fleury Podcast TV umumwe wese aho aherereye. Ndizera ko mwaramutse amahoro kuri uno munsi wa gatatu igenekerezo rya 2022 ukwezi kw'icumi umwaka ni wawo nyene nturarangira w'ibihumbi 2025. Ndabahaye ikaze mu biganiro n'ubusesanguzi bitandukanye bigenda biraca kumbonesha kure yacu ariyo yanyu Fleury Podcast TV umumwe wese aho muherereye nkuko bisanzwe. Ndazi neza ko mukurikirana Fleury Podcast TV muri mu mihingo itandukanye, abadukurikirana bari Burundi, abari mu Rwanda, Mozambique, Zambia, Malawi, Zimbabwe, Kenya, Uganda, eka abari mu karere ka Yase muri rusangi, abari muri Afrika, abari muri Amerika, abari muri Europe, abari muri Asia na Oceani, eka no mu mfuruka zine z'isi. Ndizera ko muguwe neza aho babakitswe n'amagara pole sana. Ndizera ko hamwe no kwizera no gusenga Imana iza kubikora neza, biza kugenda neza. Amakuru rero canke usesanguzi bw'uno munsi reka tuyibande cyane ku mirongo y'urugamba, ku migwano aho abawazarendo FARDC na FNDB nkuko basanzwe babivuga hariya hakurya ya Kanyaru bariko barakora ibintu bidasanzwe, ibintu by'amateka aho M23 canke izi mbwebwe za Sarambwe, izi nyenzi za Sarambwe nkuko bisanzwe murabibona ko mu mvugo zikoresha, mu ngendo, mu gutakamba, mu marira zonyene zigaragaza naho tutorinda kuvuga. Mugiye muraraba amapost biyago bakora, baba bariko baratakamba basaba cane ingabo z'u Burundi ko ziva muri Kongo, bagasaba ko ingabo z'u Burundi ziva mu burere butandukanye, haba mu Ngominembwe, ahitwa Mikenke. Ingabo z'u Burundi zigaragara ko ari ikibazo cyane kuri no rugamba rw'u Rwanda muri Kongo. Amakuru rero turaza kuvugana amakuru nibiriko biravugwa n'ivyabaye mu Buvira, turagenda duce imasisi, turagenda kandi tuvugane ivyabaye Igoma ni Nyarugongo. Inyarugongo turamaze ko ari ikiganiro tubabwira ivy'Inyarugongo. Hari amakuru mashasha aho umukoroneri yavuye mu gisirikare ca FARDC aja muri M23, birangira asanze ko yihenze, yongera garuka n'ingabo nyinshi, n'abari bamwe muri bamwe binjijwe bose azabagarukanye muri Wazarendo. Ntiyasubiye gutumbera muri FARDC, yatumbeye muri Wazarendo. Reka ntarinjira cyane mu busesanguzi nyezina, mbanze ndabakengurukire cyane mwe mudahengeshanya gukurikira ino mbonesha kure yanyu Fleury Podcast TV. Karibu rero amakuru yacu reka tuyahere hano hagufi ya Bujumbura nkuko basanzwe babivuga aha mu Buvira. Mu Buvira hari umukoroneri canke umusirikare wa FARDC ava mu rubu bwoko bw'abanyamurenge yarazwi nka Gasita. Murabizi ko yarungitswe na n'igisirikare canke n'abamukurira ba FARDC bamurungika mu Buvira kuba umukomanda w'igisirikare wa Uvira. Mu Buvira ndabibutse ko hariho ivyo bita region ya 33e region, niyo yaraje kuyobora aho bitamworoheye, aho habaye soulèvement populaire, imigumuko, baba Wazarendo, baba abanyagihugu, baba bamwe mu basirikare bavuze ati oya ntidukeneye ko dutwagwa no munyamurenge, mbere aho vyagiriye ko binakwegera bamwe mu banyamurenge, kuko ndibuka ko hanatanzwe 36 kugira abitwa ko bo bari abanyamurenge muri Uvira bo bahavuye bakaja mu Minembwe aho basanzwe bagwiriye ibintu byazanye cuka kitari ciza cyane. Uyu Gasita rero muribuka ko yakuwe Uvira acishwa Karemi, ntitwasuye kumenya irengero giwe, ariko turamenye uno munsi ko Gasita yasubirijwe n'uwundi yitwa General Amuri Chiviri. Amuri Chiviri niwe mu general yaje sinzi ko basoma Chiviri canke Siviri, amazina muri Kongo aragoye, abatsungene basoma muraza kutubarira. Ni General Amuri Chiviri wa FARDC, nawe nyene niwe yarungitswe muri Uvira muri commandement gukomanda ya 33e région y'igisirikare, akaba ari commandant des opérations et renseignements, ivyo bita Ops and Hands. Niko ne terme militaire murazi ko jende umusivile ndi civilian, ariko mwihangane nuko nyene ni Ops and Hands. Ops agatire Hands umva ni operations, umva ni operation muri pluriel kumbure baca bagira mu techniquement
mu materme y'igisirikare ngira nuko uyu rero akaba ari waje kurongora i 33e region militaire izo biri base mu Buvira. Uyu rero amateka yiwe nawe si meza, aretse kuba ari umunyamurenge abavira batemera ijana ku ijana, ariko nawe nyene afise amateka, arafise kahise katari keza. Uyu musirikare wazarendo mbere na bamwe banyagihugu bamuhaye ikaze kuko bo basanzwe bamuzi ko ari umukongomani, n'umukongomani nivyo yuzuye kuva mu gisokuru n'umukongomani, ariko yaragize umuco canke kwitwara nk'umuntu atari umukongomani ku ruhande rwa bamwe bamubona uko, ariko nawe agasigura ko kenshi iyo abantu bariko baratavuga rumwe na leta yariyo yose bavuga ko baba bariko barahanira agateka ka bene gihugu, mugabo ugaje usanga nta nama bagize ngo abene gihugu babatume kubavuganira canke kubabwira duharanira agateka kacu. Uyu yarigeze kuba abarizwa mu muhari canke movement mu Kongo bakunda kuyita ibintu bita movement, yarabaye muri movement. Uyu mugabo yitwa RCD Goma, RCD Goma. Iyi movement murazi ko idafise amateka meza kubijanye no kudurumbanya, ni kiroberi mu ncamake. Kiroberi cakoze vyinshi kandi iki kiroberi cari kiyobowe ndabibutse kandi ko aya ma movement yose mwumva yabaye bari ngo RCD nibari RDM nibari MRDP nibiki vyose, izo movement zose mugiye kuraba abari kubari ku mutwe ico gihe baba ari abanyarwanda, bamwe bakita abanyamurenge, abandi abanyarwanda bavuga ikinyarwanda bavukiye muri Kongo. Uyu mugabo rero, uyu mugenerale yazanwe ngaha, uyu Amuri Civili yaje kuyobora 33e region mu Buvira, nawe nyene harimwe akantu kagatotsi aho yataye confiance ico gihe, mugabo yaragarutse mu gisirikare ca FARDC. Ntiyagarutse nako murantunga, yavuye muri iyo movement ico kiroberi ca RCD Goma baramwintegra kuko ico gihe kugira hagaruke amahoro abari muri izo movement zari zihari ico gihe barabinjije mu gisirikare ca FARDC. Ibi navyo mukaba muzi ko ari vyo nubu mu vyo M23 zimbwebwe zasarambwe zirasaba ko zokwinjizwa, vyose nivyarangira bazosha binjizwa mu gisirikare ca FARDC, aho vyemewe ariko bikaba birimwo akantu kagatotsi aho bavuga ati tuzoraba kahise turabe histoire y'umuntu. Bigaragara ko nka Sultani Makenga, ba Ibrahim Makenga n'abandi benshi bazwi kwihonya bwoko bwicanyi ndenga kamere bizobagora kwinjizwa muri FARDC. Ibi bikaba bitazoshoboka, ariko umugenerale Amuri Civili canke Civili wewe vyarakunze. Ndabamenyeshe ko yinjijwe mu gisirikare ca FARDC mu mwaka wa 2004, ico gihe yaravuye muri RCD Goma. Ikindi kintu gituma uyu mu generale Amuri Civili agirwa kwa makenga cyane kandi batanamwizera ngo ni abantu bamuforomye, kwera uyu mugabo yagize formation militaire, foromwe ntiyagiye ngo mu mashuri ya gisirikare, yaforomwe no bitwa Colonel Gilles Mutebutsi. Colonel Gilles Mutebutsi nawe uyu murumva n'amazina Mutebutsi, nta mukongomani yitwa Mutebutsi de toute façon, uko babiri naho baduhenda hari amazina mwamwe vraiment wumvise ngo shimira Imana ngo Makengo Sultani ugacuza kuvuga ngo uyu ngo n'umukongomani. Nk'aya mazina bagenda baribandikiza kugira baje kwiyitirira Kongo. Ibi navyo tuzoza kubigaruka ko tubazi gituma abanyarwanda benshi banku Rwanda bakaja kwemera kwiyitirira ibindi bihugu kandi u Rwanda ruri mu bihugu bikize, ari u Rwanda rusa neza. Iki rero ngo kuba yarateguwe gisirikare n'uyu mukoloneli Gilles Mutebutsi avugwa ko ari umunyarwanda, navyo nyene ngo nivyo biri mu bintu vyatumye agirwa ko amakenga cane atizegwa ngo yoba afise mission kanaka. Uyundi nawe yoba yaramuforomye ko yaraforomwe n'abantu babiri ngo yitwa Amis Ntango Fort. Amis Ntango nigo ni Amisi Ntango. Ubwo bufo n'ubundi bongera ko kugira baronke ID canke bumve ko harimwo oraza amazina y'abakongomani ba Moto Makala n'abandi benshi nabo bari yaranje bakagira ati aho usanga ari Ntangoma canke Ntangoma yivuza canke Ntangokwa, agaca katizina agacagira Amisi Ntango nkuko abo bose ba Sultani Makenga bagiye barakata amazina yabo ba Wiringoma, bose bagiye barakata amazina yabo aba magufi. Uyu rero nawe akabazi nka Amisi Ntango 4 ari mu baforomye uyu mugabo rero General Amuri
Chiviri. Ibi akaba ari byo bituma Amuri Chiviri ateregwa icizere kandi bakaraba niyo yazananye nakahise kiwe, aho bavuze ko tuzokugumiza ko ijisho. Babimubwiye live, bamubwira ati tuzokugumija ko ijisho, ntitukugwanyije nka Olivier Gasita, ariko turazokugumiza ko ijisho, ibi turabikwemereye. Tugende rero aho bita Inyarugongo. Inyarugongo naho hari amakuru adasanzwe, aho umukoroneri Murantunga yitwa Mugabo. Umukoroneri Mugabo numwe yampejeje gucisha ko gatoyi mu ntangamarara yari FARDC, yari umusirikare wa Kongo, umusirikare wa Kongo yagwana ku ruhande rwa Kongo. Igihe aba M23 intambara iteye batangwe kugura igisirikare genda gitandukanye ca FARDC, ari mu basirikare baguzwe, ari mu basirikare baguzwe za Goma na Bukavu. Uyu musirikare aguzwe yaciye agenda kwiyunga na M23, ari mu bakoroneri ba mbere batangwe kugenda kwiyunga kwifatanya na M23. Uyu mugabo rero byarangiye ngo ahinyuye iyo M23 ukukora, aho yagiye gusanga ngo yagiye kubibonera cyane cyane kuri urugwaruka gwinjijwe vy'agasakisaki babatora mu ngo mu mazu siritundi ko ndavuga abakongomani abagenda bafatwa ku nguvu babahamagara mu bikorwa rusangi ku marigara hehe bakayora bavuye gusenga batwara ku baforoma ku gisirikare atabushake bwabo burimwo. Ngo vyagenda biragara ko harimo akarenganyo kadasanzwe ko wewe biranditswe ko harimo tribalisme, ica gituma ngo avayo ngo yabonye harimo tribalisme, harimo ngo humiliation ngo envers genre abantu atarabatutsi bo mu Rwanda, abahutu bo muri Kongo ngo bafatwa nabi, ntibafatwa co kimwe, ngo ivyo bababwira bakibaresha sivyo basangayo. Ibitwa amatwa bibabwiye ko n'aba bajene benshi igihe mubonye hagiye abantu ibihumbi ndwi baja kwiyunga, ibihumbi bitandatu ba mbere bagenda kwiyunga na AFC M23 bari bamemereye $400 umujene umwe. Urumva amafaranga ni menshi kuri aba jene tuzi b'abakongomani ba prestige ataco biha, bameze nka bene wacu hano bamwe bashaka gusa gukora ku makravye n'ibindi. Bumvise $400 uranzo amahero yashize mu marundi ko atari amafaranga makeyi, baca barajamwo barabura imbwa n'imbwebwe, benshi batangura gutoroka, abandi bapfira ku mirongo y'urugamba. Rero uyu mugabo yahisemwo gutoroka, uyu mugabo ahisemwo gutoroka, harabaye intambara idasanzwe cyane, aho vyabaye ngombwa ko agwana kubera yatorokanije yaregeranije abana b'abakongomani binjijwe baba muri 6,000 n'ibihumbi 9 bagenda barerekana. Nababwiye ko bidakwiye ufashije ziga foto ukagira screenshot ukacua ugira wegeranya ukaraba zoom bage basoda bavuga ntibaba aribo, ariko ico nemeza coco nuko abarabana b'abakongomani bagenda baratororokanya, kuko utureresi twinshi twagiye turagaragara bagenda babakura mu mazu babazindukira babakubita imikwabo babatwara ku nguvu. Uyu mugabo ikintu yakoze ca mbere, naho novuga ati yagize defection ubwa mbere akava mu gisirikare ca FARDC akaja kwiyungana M23, ikintu akoze kizima canshimishije nuko atavuyeyo wenyene, yagiyeyo akuyeyo abana b'abakongomani binjijwe mu gisirikare atabugombe atagushaka. Ibi navyo kabubizi ugiye mu kintu atagushaka ntacu ukora neza, ni handi usanga ukiri kuriyumvira urusasu rwagushikiriye. Umugabo uvuga ko yatwaye abasirikare benshi cyane b'abakongomani b'imvukira yagiye atorokanye, angabo mu kubatorokana hakaba habaye imigwano idasanzwe ahitwa Muja. Affrontement yabaye, les affrontements très violents zabaye ahitwa Muja, kugira hari panda ke uyu mu colonel ariko aragira bita defection ni le fait yo kuva hano genre muri M23 uja muri Wazalendo cyangwa muri FARDC uja kugwana, uva muri camp imwe uja mu yindi, imwe terme militaire vyitwa defection. Uyu mugabo rero yaragwanye, ahejeje kugwana aha imuja baratsinda barabandanya, ariko aragenda akominikana na Wazalendo aho baja guhurira, ngo bisaba ko agwana n'ikambi anetralize, ngo il a fallu qu'on neutralise toute une position M23 à Rusayo. Aha irusayo imbere urumva yaragize amobstacle menshi cyane, naho yashitse yarahuye ngo ni na position M23 yari muri aka gace kitwa Rusayo, nayo nyene barayishwiragiza amasasu barayicucuma babona kurengana, arashika
muri M20 mu wazarendo nkuko yari yavyifuje. Uyu rero igituma M23 ngo iri mu kababaro ntangere kubijanye n'uyu mukoloneli Mugabo ntibabaye nuko yagiye canke nuko yatwaye abo, ngo yatwaye materiel logistique très poussé bari bamuhaye. Urumva yasanzwe ari umukomanda, hari bigwanisho yari asanzwe afise kanaka, surtout ngo bimwe vyagiye biragaragara, vyagiye birafatwa za Rucuru na Warikare. Ariko nigoma umva abakomanda benshi baba bifise ni zirya pareye zijejwe kumviriza ama telefone y'abanyagihugu hama n'ibindi bijejwe kuburura ama security mu ncama k'ibigwanisho bikuru AFC M23 yashira imbere muri no rugamba kwa rukumviriza urusaku, hanyuma kuburuya connection canke uruja n'uruza security, hanyuma n'ibindi bikoresho vya gisirikare vyo bikoreshwa cyane muri logistique. Ibi yagiye ngo abitwaye, ico kikaba ari ikintu kimwe kibabaza cyane M23 kuko kugira baronke ivyo bikoresho ndabibutse ko babanza gusesa amaraso bakica abakongomani, bakiba baratama mu ncamake, hanyuma bagatwara ubwo butare ku bashebuja bakabona kubagirira rotroke, bagatanga ubutare nabo bakabaha ivyo bigwanisho. Mu ncamake biba vyabahenze cambu c'abanyarwanda, biba vyabazimvye cyane kuko takarizamwo igitigiri cinshi c'abasirikare b'abanyarwanda n'abana b'abanyarwanda. Aha tuvuye muri Nyarugongo tweka tuce tugaruka rero aha hitwa Imasisi ni sibaniro. Masisi ni sibaniro riteye ubwoba, aho imigwano iri Imasisi itavugwa, aho igitigiri c'aba M23 mbwebwe za Sarambwe bamaze gufatwa. Muguma mubabona 40, 36, 10 nabangahe baguma bishikana, bamwe bishikana akara abakongomani nyezina. Iyo mvuze abakongomani nyezina bariko ndatandukanya abakongomani babiyitango n'abakongomani muca muvyumva muri zimvugo ngo za delimitation, ngo bangwe imbibe zadusanzeyo, sinzi abana bo biyita ngo n'abakongomani bavuga ikinyarwanda abo kubwanje simba nemerana nabo kara abakongomani rero benshi bana bagiye barinjizwa ku nguvu ku gahato, bari muri benshi baguma bishikana, ariko hakaba harimo n'abasoda ba FARDC baba baragiye muri izo nzira uyu mukoloneli Mugabo yagiyemwo, bagasanga barihenze nta gaciro bahabwa, bagahitamwe nabo nyene kwishikana. Kandi surtout izi bombardement z'amadrone nta muntu numwe zitariko ziramerera nabi. Nagwanda yamenyeshe ko imbere yuko uyu Nanga ababako ba Sultan Makenga aba Ibrahimu aba bose b'abanyarwanda ba Wiringoma baramaze igihe kinini, igihe bavuga ngo Black Water yaje, ngo bagiye mu Rwanda bahunze kubera Black Water yari yaje isibra aho bari yari yababonye, baca barasubira mu Rwanda hama bagaruka bushasha. Ariho hagiye haravamo impfu za bamwe kuko bari baje batacibuka neza ama position Black Water canke Wazarendo bamaze kwigarurira. Rero Imasisi hari ama bombardement adasanzwe muri umwanya tuvugana mu secteur canke mu gace bita Kalembe iposition zirenga, ejo zari position zibiri, uno munsi hiyongeyeko izindi position zibiri. Ejo tariki 21 zari position zibiri zafashwe zabombardzwe, zashizwe mu minwe ya Wazarendo. Ahanyene Ikalembe uno munsi itariki 22 hazindutse kuva ngo saa 10 z'ijoro gushika mu bucagucagu ari bombardement enchaîné, aho RDF M23 habaye plusieurs morts, hapfuye abantu benshi, inyeshamba nyinshi murambabarira. Umuntu amaze kuba ari gikoko nkuko ntabakira umuntu kubwanje bari nyeshamba nyene nkuko biyita. Tuze dukoresha amazina, tuze tuvuga imbwa mu mabara yazo canke mu mazina yazo. Hafu inyeshamba nyinshi cyane gose muri iyi migwano ya bombardement. Iruhande ya bombardement hari ijoro ryabaye ribinyene n'iryabandanyije mu duce dutandukanye tw'Imasisi. Aha M23 bayicucumiye ahitwa Bibwe. Imigwano yakomeje kuri uno munsi, ndababwire ko nejo yari ihari nuno munsi yakomeje, ariko ndibaza ko iriko iraja ku musozo kuko Wazarendo baravuga ko atagusubira inyuma, turiko turagwanira. Hari terme rero Wazarendo basigaye bafise iruhande ya la patrie uramo, barafise ko bariko ngo tunapigania udongo yetu agataka kacu. Ubu ndashima nabanaye babwiye ko Wazarendo bitahuye, Wazarendo barahagurutse, barabaye forme, baratahujwe icari c'urugamba no kugwanira agateka nitekane n'ijunja ry'igihugu
cawe. Ibaze nk'ubu mu wazalendo muhagaritse kwambwira ati mbe urazi ko igihugu Kongo ivugwa nabi ku bijanye nuko urusase ruvuze umusirikare wa Kongo aca depoza agahunga mu bandi, umupolisi ashoboye kuba boregwa akihagarika mu kabare jaho ukabonona umutwe ukabatera ishavu kabasuzugura birengeje gushika naho bagira reveye muri bo. Ibi nivyo bakorewe n'amaformation militaire n'ibindi vyinshi technique zo kuri tere, hama baraba abantu babagabo batangura gukora bino bikorwa turiko turagenda twese dukenguruka, ariko u Rwanda n'abasesanguzi canke abatangaza makuru b'u Rwanda bataryohererwa. Arico gituma guma wumva baririmba Uburundi, kuko baraza Uburundi burafise uruhara ko runini cyane kuba wazalendo rabaye abantu babagabo, barabaye abantu bijunja n'ijambo bagahaguruka. Apara vya bindi barasa uno munsi bakarasa kugera ngaha bagacasubira inyuma bagiye metero amajana 3 bagasubira inyuma kilometero kubera kudahuza n'injyane zari hagati yabo, baguma barasana gasakisaki na FRDC. Ndibaza ko ubu mwompinyuza ivyo nta biriko biraba muri kino gihe. Iri joro ryabaye ribi ibibwe ryongera riba ahantu bita Nyabisozi. Aya mazina jerera aranantangaza kuko amazina menshi ari muri Kongo asa n'amazina ari Burundi, amwe agasa nk'are Nyarugongo. Urumva uvuze Nyarugongo ucumengo ni connotation rwandaise, ari kuvuze za Nyabisozi n'ahandi henshi haranda mwanya uzawumva umengo ni uyi Burundi neza na neza. Ahandi naho habereye amabara cane aho bacucumiye izi mbwebwe n'inyenzi za Sarambwe nahitwa Muzimu. Urumva ko hadategezwa kuba hameze neza cyane, kuko jewe Muzimu mba numva ko ari Muzimu nyene. Urumva ko n'ubundi mizimu yahagwiriye, kuko kenshi ucuvyumva ko hataba hari hameze neza. Ibi rero ni ubusesanguzi n'amakuru yaramutse na yazindutse mu gaturuturu mu burasirazuba bwa Kongo ku mirongo y'urugamba. Ayandi makuru ni twashobora kuyatorokanya turabandanya tuyabashikiriza. Ndabakengurukire cyane mufise ivyo mubaza canke muterera kuri buno busesanguzi canke kuri ano makuru canke kuri kino kiganiro. Ndabibutse ko duhurira muri commentaire, hanyuma tugahana ivyiyumviro ibi na biriya. Abafise amakuru canke ibiganiro babona ko twokorera ko mu mwanya biba bigishoboka bagabishikiriza, abandi nabo bakavuga ati iyi nkuru wayivuze ntiwayinjiye ntiwayiteye umusumari neza, reka ndaguhaya ni makuru, n'abandi tukaboneraho muri commentaire. Mwarahezakiwe cyane, nama nababwiye ko nta Fleury Podcast TV atamwebwe. Ndakenguruka mwe mwamaze kugira sabone canke subscribe kugira tubakomeze twagura umuryango. Namwe mufata amakuru ca bino biganiro muhawe link canke mubifatiye hagati, mwibuke kugenda mugize sabone canke subscribe kugira tukomeze twagura umuryango wa Fleury Podcast TV. Mwarahezakiwe cyane gose, mugire umunsi mwiza canke iyo muhingamo mwiza canke igitondo ciza, kuko dusanzwe tuba ahatandukanye. Ciao ciao.